So duga imisozi zojabuka inzuzi je sinzoruka nabonye ca gihugu sindi mu bazoheba ndi mu bazokomeza uko bikomeye uko bitoroshe je ndazi neza kuba ncunguye amfashe ukuboko ndazi ko arazona jenyene ari kumwe nanje nahisemo kumukurikira nahisemo kuba uwiwe sinzosubira inyuma naho umuyaga ari mwinshi naho ijoro rikuze ndazi ko arazona jenyene ari kumwe nanje nazo ndekura iyo numva naniwe iyo ndendebukiwe araza kamagurusa. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry, Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza nashavuga muri industry Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tonze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurira mwebwe bakunzi ba Buja Hit TV. Right now ndi kumwe n'umuririmbyi asanzwe aririmba novuga mu byo kuhimbaza Imana, novuga muri gospel, novuga vuga ubutumwa bijije mu muziki. Araza kutwiganira byinshi mu byerekeye akazi kiwe n'ivyerekeye imirimo yiwe misi yose. Urabona afise guitar, mbego wibaza yuko guitar kwa igendanye bugya wayizi kuyivuza ijana kwijana reka araza kumvugisha araza kutubwira ukuri ko bimeze nabifuza kumenya kumbure abikeneye ivyigwa nimba ari umwigisha aragerageza atubwira bo musanga kugira ngo naho nyene abigisha bamenye gitaha nkawe nyene bite mutaho Sawa biraza neza yego meze neza n'umusore ariko je nashize mu kicyubahiro ciyo ndamushyize ati mutama sibyo none yego umusore kwe yego umuntu atakuzi kumbure mwidondora gute je nitwa Misanzo Irakoze Emmanuel bakunda kumenyera kunyita izina Emma ya yitwa Irakoze Emmanuel Emmanuel Imana iri kumwe natwe exactly Imana ko bisigura muri Bible ya kuba wariswe Emmanuel urabona ko iryo zina rigukwiriye rirankwiriye kabisa yego bakurenganya oya ni bandenganije ku izina ryose iyo umuntu akwaturiye ku izina nuvuga n'Imana ibashize kwa koro n'Imana irazi ku izina ryanje ryanditswe yuko nitwa Emmanuel that's why yes n'Imana irabizi ko yitwa Emmanuel ni Emmanuel rero turabona ni wewe uri umuririmbyi umuntu yicaye yifuza kumenya mbega kuririmba nuvuga ibyerekeye ubutumwa ntihobora eglise uburimwo usengera hehe bigenda gute mbega uri muri chorale bimeze gute ya je nsengera muri eglise yitwa Fekabu doza benshi barayizi mugabo nsengera precisement Fekabu Cibitoki ya niyo nsengera ndisanzwe n'umuririmbyi nko kubibona ndi umuririmbyi kabisa uri umuririmbyi uri muri chorale n'ibintu bimeze gute ibintu bimeze neza muri chorale turahimbaza tugashima Imana igihe cyose nkuko iyo umuntu wese arafite icyo yahamagariwe je nahamagariwe kuririmba no guhimbaza Imana exactly novuga Emmanuel umuntu acifuza kumenya mbega wamenye ufise ingabirano ryari natangwe kubimenya ndi muto nyene muri Sunday school natangura gufata ibintu ntamasinga afata gitari nkuma ngira nyene mvuza nyene bitari byo ngatangura kumva afise indoto yo kuririmba akoma numva indirimbo composition zija muri jewe hano natangura kumenya yuko mfise ingabire yo kuririmba ya nacavuga iki kintu ngiye kwikomeza cyane yego ya yes waratubwira yuko warigeze kugira ufise gitaha ukiri muto ni ibintu bisigura yuko wabitanga ukiri umwana ni umuntu ashifuza kumenya mbega ko utubwira ko ufise ama inspiration indirimbo ze kumaziza ama melody ukabugeze ku ndirimbo zingaho no munsi no munsi maze gusohora indirimbo shanga zibiri muri studio maze gukora na video imwe ya izindi zozo ndasifise ziracari muri Jesse sindashira ku mugaragaro ufise indirimbo zibiri ziri ku mugaragaro izindi zirashari muri studio zino zirashari muri wewe ya izo zirikiri muri wewe tuzozihabwa ryari izo ziri muri studio nazo zisohoka ryari donc iziri muri studio donc ni zibiri zarasohose zirahari ama izo zindi ndacari indire yuko igihe cogera Imana n'uburyo bwaboneka kugira ngo umuntu agire produit imeze neza ya wavuze ati uburyo ni bwaboneka bisigura ko Emmanuel nta manager afise
na manje ndagira ubu kwiti canje nukuvuga ndacakora ndacagira effort je nyene ya ngakora ya ama play imani yamfasha ngarongo manager aho byiza kurusha ya Imana niyagufasha ukarongo manager kumbere bizoba byiza kurusha ariko tuvyizere kumbere y'umuntu yo bayifuza kugufasha kuri yo ngabire yawe ufise kuririmba na ryo utayitwaye mu vy'isi ubwo citwara mu byo gukorera Imana kumbere y'umuntu wese bafise umutima kumbere yo gufasha bya none gamutama ya nivyo nifuza duhera muri eglise wanyu mbega muri eglise wanyu barakwita baranyitaho baranyitaho mbere izo ndirimbo za mbere naho abantu benshi bamfasha na clip yaho waransapotinze ya na clip ya iyo ndirimbo nibo bayigukorera ya nibo bayikuriye byose twizire ko nibindi basi naho atarabone ko umuntu agufasha baracyagufasha nuko baracyamfasha gusa n'undi mu type yakorera muri umuco art yitwa GP nawe yigeze kumfasha kuri iki bya video gusa mu ishenge baramfashije bike nawe nyene yashize uruhara gunni yagira ngo afashe kugira ngo clip donc isohoke kuko bakoranye n'uwitwa Prince Mshindi kuri iyo video yanje mbege bya ya igicapo Prince Mshindi ndamubona ni muri wa gospel bikora neza cyane ni umuntu ashifuza kandi kumenya ati mbega nka Emmanuel nk'urushengero rusengera muko ni benshi baba bifuza gukizwa ariko bakabura ama ishengero atumbera nuvuga avuga ati jewe iri shengero mbona riri serie ni ibintu gutya ko ibintu bya protestant tumenyere yuko urakuja muri kanisa urasikiye abana tunashwana sijui ibintu nk'ivyo ngo zamwatandukanye mwashwanye mu rushengero wanyu bimeze gute murasengera abantu bigenda gute mbona bakira gute iyo umuntu bishita akashaka kuza mu rushengero wanyu bigenda gute urushengero wacu ni ukuvuga urushengero bisanzwe si rw'umuntu ni rw'Imana rero rurekuriwe abantu bose uburyo bwose ko bo kwinjira rero urushengero rwacu cya mbere turakunda abashitsi turakunda umuntu wese aza afise inyota yo kurondera Imana turamwakira neza turafise abapastori avuga butumwa turafise n'abarimu mbere n'abaririmbyi muri cadre yose ushobora kuzamo urashobora kwisangamo kandi n'ingabire yawe urayikoresha uko bibereye urashobora kuba ufise ingabire yo kuririmba yo kuvuga ubutumwa théâtre n'ibindi byose ufise ya mu guhimana icubahiro rero kuri eglise yacu turatumira abantu benshi bakaza kandi n'umugisha kuri twebwe yego ni ku ruhande rwa eglise ku ruhande rwa Emmanuel kubwiwe ari umuntu arakubwira yuko yakiriye agakiza canke indirimbo zawe zamufashije yego indirimbo ziwawe ni benshi yakize gukira ambwira ko yakize no mugabo ko yahezagiwe n'amajambo harimo ubushobozi bw'Imana ikintu nk'icyo exactly yahezagiwe gute umuntu ashifuza kumenya impezagira gute yaronse inzu yaronse imodoka yaronse amafaranga yaronka akazi bice bigenda gute urazi mu ndirimbo ari amajambo umuntu ashobora gushiramo kuko ikintu gihezagira mu bisanzwe si kiza kiboneka ubwo nyene but ni ikintu gitusha umutima kigahindura ivyumviro vy'umuntu kigatuma n'umuntu ashobora gupusha agashika ku kintu agomba gushikako par exemple ndirimbye ko Imana y'igitangaza ko ishobora gukorera byinshi iyo uyizeye wowe ukagizera iryo jambo rirakujarira rirazana ivyama muri wewe ya that's why twizera neza ko indirimbo zifise ububasha bwo guhindura no gukiza umuntu twizere yuko indirimbo zishobora guhindura umuntu agakakira agakiza akizera ko Imana ibaho bisigura yuko rero iyo uririmbye bintu dufate ivyo guhagiza Imana dufate ko Imana kwikiza Imana kwibaho umuntu akizera iryo jambo gusa ibintu byo bigenda neza tuvyizere ko ijambo ry'Imana ngo ni wizera gusa yari ijambo ryo kwizera kwizera gusa ko Imana ibaho iryo ryonyene kirakora ibitangaza mu buzima bw'umuntu Jesse ni Emmanuel akubwira yuko iyo aririmbye kenshi abantu barahezagirwa abantu novuga bararonka amahoro mu mutima yabo yego kumbure baragirana ya nguvu yo kurondeza kumbure bari bamaze gucika intege bakagira kagatima kuko babwira ati bandanya wizera Imana izoguhezagira nivyo nyene kuko iyo tuko turaririmba cyangwa iyo dusoye indirimbo ari inspiration ivya indani rero uyikoreye ko n'amavuta y'Imana kuko Imana imaze kumenya ko umukozi wayo kagukoresha ingomba kuhezagira abantu kandi ngomba ko indirimbo uririmba zitusha imitima y'abantu zikabakura mu kibanza kisikabashira mu kindi kibanza ya Jesse reka tuvyizere yuko nawe wakurikira kino kiganiro ugiye guhezagirwa n'indirimbo Emmanuel agiye kutuvugiriza ubunyene muri studio za Buja Hit mbega bibaza ko ari indirimbo ya muga avant yuko tuvugiriza je no musaba kwanza tubwire YouTube channel yiwe kuno yitwa ugende kuri YouTube yiwe ugire subscribe ugire na like na comment sije nga musasa ya YouTube yitwa gute nani sijina ryanye irakoze Emmanuel bashaka gusanga indirimbo zanje yitwa mbega ivyawe mana ari n'indirimbo yitwa I'm free. Yeah. You are free. Yeah, I'm free. I'm free in Christ. Do we the games ya muri Jesus? Yeah, muri Jesus. Okay. Kumbera shaka turirimbira indirimbo.
zoduga imisozi zojabuka inzuzi je sinzoruka nabonye ca gihugu sindi mu bazoheba ndi mu bazokomeza uko bikomeye uko bitoroshe je ndazi neza kuba ncunguye amfashe ukuboko ndazi ko arazona jenyene ari kumwe nanje nahisemo kumukurikira nahisemo kuba uwiwe sinzosubira inyuma naho umuyaga ari mwinshi naho ijoro rikuze ndazi ko arazona jenyene ari kumwe nanje nazo ndekura iyo numva naniwe iyo ndendebukiwe araza akamagurusa akamumuriza yashize indirimbo sha mu mutima wanje naho imisozi yose yovaho indimi zigakama ndazi ko arazona jenyene ari kumwe nanje nahisemo kumukurikira nahisemo kuba uwiwe Yesu sinzosubira inyuma naho umuyaga ari mwinshi naho ijoro rikuze ndazi ko arazona jenyene ari kumwe nanje nazo ndekura nazo ndekura. Yes, bakuzi wa Buja Hit TV je nahezagiwe nari nsanzwe ntafise mpudu no musa ariko urabona yuko bimfashije ncemhezagirwa bro byo wavuze nabibonye rero nja muri mood Imana ishimwe cyane wagiye kuvyo kuririmbira Imana kugira bigushikane kukimwe mu byo kuririmbira Imana icambere nuwa mutima numva guhimbaza Imana kuko iyo nimvira ivyo Imana yakoze mu buzima bwanje cyane cyane nimvira ko ndi muzima kuko inyoni zo mwishamba avuga ngo ibintu bizima nibyo bikuriye gushima Imana umuntu apfuye nabwo ashobora gushima Imana rero igihe cyose yumvise mu gatondo nkabona ukwezi nkabona izuba nkabona ikintu cyose kinyegere nkabona abavyeyi abo tuvukana bima gushima Imana cyane rero ibyo byose bituma nja muri mu byo kuva ko noshimira Imana nkaririmba Imana nakubya Dawidi yaja mu ishamba akavuga Mana ko waremye ibi waremye ibiti waremye ibikoko ibintu bikiniki benera kugushima no kuguhimbaza rero cyo iyo mutima rero niwo fisi niyo vyatumye cyane cyane nja muri cyo ikugwa cyo guhimbaza ya no gutazira Imana. Emmanuel kumbere umuntu agushimire cyane ya murakoze cyane namwe Buja Hit TV umuntu shifuza kubeza imbega nibikorwa bihe bishasha kumbere Emmanuel giye kuduwa tuzobise kuri YouTube channel yitwa Irakoze Emmanuel ya ubu nyene ndiko ndategura evenement yitiriwe ibihe ni evenement izo kugwa le 22 Novembre zuno mwaka izobera muri Fekabu Kinama so nikigogwa nashowe gushira hamwe aba leader bashanga batandatu gutyo baba gospel music hariyo Gigretson hariyo n'uwitwa Eric Shimirimana hariyo n'uwitwa Clement ya hariyo n'uwitwa Peles hariyo n'uwundi yitwa Shutela abo bose tuzokorera hamwe kucyo kikogwa citiriwe ibihe event ego nizere yuko kuri izo tariki utubwiye z'ukwezi kwa 11 abantu iyo evenement bo yitabira izo bibereye izo biza kubera muri Fekabu Kinama ya umuntu yiba yifuza gukurikirana ibikorwa vyiwe nagende kuri YouTube channel yitwa Irakoze Emmanuel ugire subscribe ugire like na comment novuga nibikorwa vyiwe bisagize n'abandi benshi amucugina kuri page Facebook yiwe na Instagram avyitwa gute muri page Facebook bisanzwe page sindayikrea ndafise gusana ni konte yanje yitwa Emma MX Joe ya hama Instagram yoyo sindakoresha mugabo tuzizire ko muri rumisigiye kubikora vuba cyane gose igiye kubikoresha ya birashika akajambo gato ko bakunzi ba Buja Hit TV ndashimiye cyane gose Buja Hit TV kuko
uko ifasha abaririmbyi mu buryo bwose, yaba ari profane, yaba gospel music. Ndaryohewe cyane gose kubona dushobora twe kwisanga mu binyamakuru n'ibi cyangwa muri Buja Hit TV. Bitera umunezero cyane, tubona ko mu Burundi arabona ko adushigikira kandi aradufatiye ku mugongo. Rero ndashimiye cyane Buja Hit TV, Imana ikomeze kubahezagira cyane, bitanguye kuri wewe no kuri n'abakurongoye n'uburongozi bwose wa Buja Hit TV. Imana ibahezagire cyane kandi ibaye gushika no ku ndoto no kure cyane gose. Amen. Je ndakunze imihezagiro cyane kuba ndose amahigwe nkahezagirwa muri kino gitondo. Ni vy'amahigwe cyane kuri jewe kumbure ni vyinshi cyane kandi iyo uhezagiye ugashima kandi ukavyizera yuko ivyo waguhezagiye ari vyiza kumbure birakubako, sivyo rero ga Emmanuel? Nivyo nyene kuko ni kwakira. Uvuze amen uvyakiriye. Yeah. Yes, kumbure nawe uvuga amina ko nawe nyene yaguhezagiye, sivyo nene Emmanuel? Ego cyane gose. Andika amina muri comment. Hama ndabakunda cyane, uri kumwe na Benny behind camera, Jumagic Professional ko bikora neza. Tuzosubira rero Imana ibikunze. Bye.